Baze muri kino kiganiro cya Burakeye byuko ushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri uno munsi mushasha Imana ikweretse. Ndabaramukije mwese muriko murumviriza kino kiganiro cya Burakeye, mwese muriko muracyumviriza. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirira neza, mwese mugishikiriza abandi, Imana ishishikare kubahezagira. Turashima kandi n'abandi badusengera, Imana ishishikare kubahezagira, ibagirire neza. Uno munsi tugomba turabe inzira dukwiye gucamo, inzira ukwiye gucamo kugira ngo ushikire Imana, kugira ngo ushike mu ijuru. Inzira abantu benshi barondera guca inzira mu vyagezwe. Ivyagezwe naho uzoca ku vyagezwe bizokugora, kuko ivyagezwe byananiye abantu benshi. Imana idufashe cyane, byarananiye abantu benshi. Ego nagomba nakubwire, hari abantu bagomba guca ku bantu. Nagomba nakubwire abantu bose ucako. Nagomba nakubwire aho utafawuru muzoshika bizoshoboka. Abona abantu gusa kandi barapfuye, imva zabo zirugaye. Mugabe imva ya Yesu iruguruye. Yesu nashimwe cyane, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo yagiye kudutegurira hacu kugira ngo ahaba natwe abariho tuba. Amen, amen. Nicyo gituma tugomba turabe inzira. Nta yindi nzira iriho. Inzira ni imwe gusa Yesu yavuze, ni hariya muri ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 ku murongo 6 bavuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ushika kwa data ntamujyanye. Imana nishimwe cyane. Yesu yariko arababwira ngo ntibahagarike imitima, bizeye Imana nabo bamwizere. Imuhira kwa data kwa amazu menshi. Barumviriza arabwira ati ntugutwe guhagarika umutima, kandi dukora kutubwira ko ugiye kutuvamo. Bahagaritse umutima, arabwira ngo nimuhagarike imitima, mwizere Imana nanje munyizere. Ati iyi Mana yanyu muyizere, naje umunyizere. Imuhira kwa data haramaze. Arabwira ati kuko ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho nzoba namwe abariho mu. Yego arabwira ati rero imitima yanyu ntihagarare. Umwe mu bigisha biwe ngo yitwa Toma aramubwira ati none twereke inzira, none kugiye kugenda, none twereke inzira tuzocamo. Arababwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ushika kwa data ntamujyanye. Yesu niwe nzira. Yesu niwe yaje kugira, kuko hagati yacu n'Imana hari manga nini, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Sogokuru wacu Adamu yaracumuye. Amaze gucumura, Imana iramwirukana, kuko yanse ko ntiyari kwegerwa n'Imana. Yacumuye, yari gucapfa. Imana yatumye abamarayika bamwirukana muri iryo tongo, ngo n'ibikota byakomuriro. Yego hagati yacu rero habaye separation, habaye imanga nini. Iyo manga nini rero hari hakwiye rero umuntu aza gutarura ikiraro kugira ngo aduhuze n'Imana. Imana nishimwe cyane. Hari haje ibyagezwe kugira ngo biduhuze n'Imana, ariko ibyagezwe byarananiye. Abantu benshi byarabananiye, kuko ucumuye kuri kimwe byose byaba bigize. Abantu benshi bagomba kubyitondera. Nagomba nakubwire n'ukwigora ntabyo uzoshobora. Mugabo ijambo ry'Imana ritubwira kugira ngo tubishitse nuko tuba duhagaze muri Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo kuko niwe yaje, ntacaha yigeze akora. Niwe rero yabishoboye byose. Kubwiwe rero natwe turabishobora. Haleluya, kubwo kumwizera. Rero nicyo gituma yavuze ngo njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ushika kwa data ntamujyanye. Mbega kugira ngo uce muri iyo nzira bigenda gute? Kugira ngo uce muri iyo nzira nuko wemera ko umunyabyaha. Yego ukemera ko umunyabyaha, agenda umunyabyaha, ukemera bijya byaha. Hari abantu bagomba kwigira ko bigira ko ari abantu abakizwa, abantu atacaha bakora atanigira gute. Mugabo nagomba nakubwira utarizera Yesu Kristo uri umunyabyaha. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo hariya muri Yesaya igice cya 53:6 avuga ngo twese twazimiye nk'intama, twese tubadisabagire, umuntu wese mu nzira yiwe.
umuntu wese yifitiye inzira yiwe agendamo. Abantu agenda usanga amafoye menshi afise ibyo yemera, bamwe bafise ibyo yemera, imiryango myinshi ifite yemera, amoko afise ibyo yemera. Mukanagomara kubwire ibyo byose wemera ntacyo bizokumarira uretse kwizera Yesu Kristo. Uwo niwe yaje kugira ngo araza arapfa kugira ngo adutuborere inzira yatoboye ni yayindi yo kumusaraba, yayindi yemera gusesa amaraso yo, kandi amaraso yo ni watoza icyaha cyose. Imana nishimwe cyane. Nicyo gituma rero nawe nagomba kugira inama umuhitemo umugabo yitwa Yesu. Ngo hanyuma Yesu yarapfuye ku musaraba, arabambwa, arahambwa. Ku munsi ugira gatatu yarazutse mu bapfuye. Nta wundi muntu yigeze azuka, abandi bose barapfuye. Aba bantu bagiye barakurikira, abantu bahambaye bigize abahambaye, abantu bakoze ibikomeye barapfuye kandi baribagiwe. Mugabo yitwa Yesu nibagiwe, yaraduze ngo abyagiye mu ijuru. Yiyeretse abantu iminsi 40, iminsi 40 abantu bamuraba. Abari Galilaya baramubona, hanyuma amanuka aja ku musozi Elayono, ngo ari kumwe n'abigisha be, aduza ibiganza. Hanyuma adugisha ibiganza aduganwa n'ibicu. Hanyuma abantu bose babiraba. Haza abagabo babiri barambwira ati yemwe abagabo bambaye impuzu zera, ati yemwe abagabo bi Galilaya, niki gitumye mwanza amaso mu bicu? Ubu Yesu abakuwemo, uko agiye niko azogaruka. Haleluya. Yesu agiye kuzogaruka, uko yaduze niko azogaruka. Azohagarara mu kirere, inzamba zivuge. Abamwizeye, abaciye muri we bazomusangana mu kirere. Abatamwizeye nabo bazoba bagowe. Imana idufashe cyane, bazoba barabagorwa. Cyo gituma nagomba nakubwira inama no munsi umuhitemo Yesu akubere inzira. Umuhitemo Yesu avuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri musabe icyo mugomba cyose kizobabera kumwe. Yesu nashimwe cyane. Jewe ndi umuzabibu, namwe muri amashami. Ishami ryose ritama bararituturaka, wari kwijyama bararisha, ariko ijyama arushiriza kuritutura ngo ritushirize kwa. Imana nishimwe cyane. Namwe naho nagomba nakubwire, ndakubwira inama uri kuranyumviriza, umuhitemo Yesu. Nawe wamuhisemo, ugume muri we. Namba muri Yesu neza, gumamwo. Wahisemo neza, wahisemo umwami w'abantu, wahisemo aganza, wahisemo uganza imitima, wahisemo utuganza umwami w'abantu. Umunsi umwe azohagarara mu bicu, inzambi ivuge. Abatamwizeye bazomarama, abamwizeye tumusangane mu kirere. Ngo niho tuzobana n'umwami. Ngo nimwiruranisha amajambo. Yesu nashimwe cyane. Iruranisha amajambo. Ayo majambo nayo kwizegwa. Uyu nta wundi muntu yemeye kwitangira abantu. Nawe n'abaje bose bagomba ntibigeze bitangira abantu. Mugabo ubu Yesu niwe yemeye kwitangira abantu, kandi niwe yavuze ngo nimuze kuri jewe. Haleluya. Abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Amen. Mwikoreze ingata yanje, munyigire kuko ndi umugwaneza, nanje niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Haleluya. Tuzoronka uburuhukiro bw'imitima yacu. Mwingata yiwe nibabaza, mutwaro we urahwawutse. Yindi mitwaro iraremereye, yindi mitwaro igomba kukunyikiza, yindi mitwaro igomba kukwica, ariko nagomba umutwaro wa Yesu urahwawutse. Haleluya. Umutwaro wa Yesu urahwawutse. Ngaya majambo kuri uno munsi nagomba ko wumva, umenye ko iyo mitwaro wikoreye iri kurakunyikiza, iyo mitwaro wikoreye iri kurakwica. Ariko nagomba nakubwira, umwegereye Yesu arabigukurako. Numere nka wa musuma yapfanye umusuko w'ibyaha, ariko umere nk'ujya musuma yari buryo yemeye kubitura imbere ya Yesu. Kandi Yesu yaramwemereye ati no munsi urabana nanje muri paradiso. Iremeye Yesu aramwemera, n'atabatijwe yaramwemeye, n'atageze gute yaramwemeye. Mugasi ngomba kukubwira yuko udakwiye kubatizwa. Genda, kuko niho ugiye kwifatanya n'ishengero kanaka, n'iryo shengero kanaka ko wemeye kubatizwa. Hanyuma bagukurikirane, bajya bungere bagukurikirane, kugira ngo babashe kukwigisha, babashe kuyobora, babashe kugira gute kugukuza ukure, kugira ngo uzoshikira Imana uri umuntu ashitse, utari impunzi.
watanjereje n'amaraba gazira iminwe. Mwese mwariko murumvize kino kiganiro cya burakeye, Imana ibaha umugisha. Kadusenge. Mana data wa twese byagiye mu ijuru, twegerera no majambo ibaha umugisha kugira ngo abayumvise Mana akore ku mitima yabo, bagirire neza, babashe kugukunda, babashe gukurikira. Urakoze, ubane nabo muri kino gitondo, bahezagira bagiye mu mirimo itandukanye, bagirire neza, barinde, kingurura imiryango Mana yacu gira neza. Ivyo mugwanizi yayugaye mu izina rya Yesu Kristo vyuguruke Mana yacu gira neza. Ibinogo yaciye bifurigwe mu izina rya Yesu Kristo Mana yacu gira neza. Imigabo y'umwansi tsindwe, haboneka imigabo yiwabo ari iganza. Twari tusenze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.